murakoze cyane nyakubahwa yarutse kugenwa mu kiranganji yo gufashanya n'amakungu n'injira ry'Uburundi mu miryango n'amashirahamwe yo mu karere hamwe no gufasha mu iterambere. Nyakubahwa warujeje mu kiranganji ujeje kwinjiza Uburundi muri akarere ka Afurika y'Ubuseruko, nyakubahwa n'amabanga ntayegayezwa, nyakubahwa mwunganirizi, banyakubahwa abakozi bakuru, banyakubahwa mwese bakozi b'umushikiranganji muri ngaha, banyakubahwa abamenyeshamakuru mwaje gukurikirana igikorwa kuri uno mugoroba Imana yatwijije, mbanje kuramutsa amahoro y'Imana naho tuje kuyisenga. Nk'uko rero mwabibonye twaramutse kuri kano kagoroba keza Imana yadutijije, ya Mana ngaho iwacu no gushira imbere muri byose no bihe byose. Twaramutse rero tuza kubisikanya n'umushikiranganji aje kunsubirira. Ico notangura imbere yuko nduga kwijambo, reka kuvyukuri mbanze shimire Imana mushobora byose kubona yadushikanye kuri mugoroba turi bazima, kubona yarashoboye kumpa ubwenge ubukerebutsi n'ubwitonzi buyivako kugira ngo nshobore gutunganya ibikorwa n'ubushikiranganji kumara imyaka 5 irenga gato. Ibyo byose tukatubikesha kandi n'abakozi twakoranye mwese ngaha mwakoze mudahari amasaha mwitanga mwese mu byajejwe ku buryo abushikiranganji bari bugeze bose tubikesha umwe wese muri twebwe. Bwa kabiri reka kwizina ryanyu mwese nkeze mwebwe ku mutima ubushikiranganji mushasha kukuntu nyandicyo mu kwigu cyacu cy'u Burundi yamwizeye burya gutorwa mu bantu 13 mu miliyoni 3 zirenga gato mu kuvyukuri sikorwa cy'umuntu umwe n'igikorwa c'Imana. Nuvuga yuko abatowe n'Imana mugabicishije mu bwenge n'ubukerebutsi n'ubwitonzi bwanye n'icubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi. Ndamukeje mwebwe ku mutima kw'izina ryanyu mwese, nongera ndamwifuriza kuvyukuri igikorwa cyiza aho twari duteje isemo twari duteyeko abandanirizaho. Hari byinshi byakozwe muga nkuko mubizi mushikiranganje ibintu by'imigenderanire n'andi makungu n'igikorwa cya misi yose bigenda bihinduka ku munsi musanzwe mubizi kuko musanzwe namwe muri abantu muri umuryango w'abantu bajeje imigenderanire n'andi makungu abo twita abadiplomate. Ni nacyo gituma duhiriwe duhishije na mwebwe murimo kubona haje umuntu kunkora mu ngata, umuntu asanzwe azi ubushikiranganji asanzwe azi umwuga turimo. Bamwe ntibazi ko ari umwuga muga kuvyukuri n'umwuga nka kurya mubona baje bakora amatara babwira ko bashobora kubose kugira ngo batumbereze ntibabe kurusirikwi no mu bushikiranganji nuko nyene hariho amategeko abugenga. Iyo yakoresheje nabi naho nyine hari icyo no kwita kurusirikwi diplomatique. Nico gituma rero twibaza yuko muzoba mufise uburongozi bwiza, uburongozi muzi icyo bukora muri myaka ikurikira nyine cyubahiro kuri gica cyiza cy'u Burundi yaramwizeye akamushira muri amabanga. Hanyuma mushikiranganje hari ibintu byinshi nuko mubizi kugira ngo dushire mu ngiro politike ubushikiranganje ngaha politike igenda n'andi makungu. Hari icyo no kwita amadosiye, amategeko n'ibintu no kwita inkingi twisunga kugira ngo dushire mu ngiro politike igenda n'andi makungu. Izo nkingi rero n'amategeko turaza kubashikiriza izuba riva kugira ngo bizabere namwe cyo no kwita inkingi z'ifatiro kugira ngo muze murakora akazi kanyu ka misi yose. Muga rero amadokima ngaha afise ibintu byinshi cyane, nifuje yuko umuvugizi w'ubushiranganje
mu ijambo kugira ngo avuge ababwire ibintu bikuru ari amadosiye amategeko amapolitike n'ibindi bigenderwa ko tugomba tumushikirize abidusomere mwese mu byumve ijambo niguwe Madame Sonia Zabira Pavone. Reka dushimire umuvugizi w'ubushikiranganji ku rutonde aje gushikiriza nk'uko mwabyumvise mu rutonde rurerure mugabo mu byo ubushikiranganji mushasha azisunga si ibi gusa hari n'ibindi byinshi mugabo abakozi b'ubushikiranganji bazamushikiriza buke turabishobora kubivuga byose ngaha. Reka rero fate kano kanya keza ngo tumushimira cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye ukuntu yanyizeye kumara imyaka 5 si mike. Umwana yavutse ku mwaka wa mbere imyaka 5 yatangiye kwiruka. Nkaba nashimye ukuntu yanyizeye n'ukuntu yangumye hagufi ampa intumbero yongera ampa ibintu byose bifasha gushyira mu ngiro politiki y'imigenderanire y'Uburundi makungu. Imigenderanire y'Uburundi makungu muri andi masaha nta kera ngo de mugabo tuyisize imeze neza bisumba cyane uko twayisanze. Tukibaza rero ko ubushikiranganji mushasha nawe nyene azofatira kuri iyo semo kugira ngo Burundi bugume gushinga icumu mu mashinga nk'uko buri kubura bikora ubu. Reka nongere shimire abakozi bose bo ngaho mushikiranganji ku kuntu bitanga muzabibona natwe mushikiranganji baritanga cyane rimwe na rimwe ugasanga n'uburyo bukwiye mugabo bakitanga kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ndabashimiye cyane ubwo reka ndabasaba muzikomera amashyi. Nongera ashimira abamenyeshamakuru mwese mwaje ndakurikirana igikorwa musanzwe muza ngaha kenshi kandi nk'uko muze kubivuga turashima ukuntu mushikiriza bene gihugu mushikiriza atarakimwe mu ngeko tutavuze kandi atanico mukuyemo mu byo twavuze. Tukaba tubashimiye cyane uko mwari hafi yanje mu byo shikiriza mukurikirana uko tubishikiriza muze n'ubushikiranganji mushasha mu mube hagufi kuko baravuga yuko inkuru idashyikirijwe bene gihugu ntirikibaye inkuru. Nicyo gituma mu kwama muza kurikirana ibikorwa by'ubushikiranganji n'ikindi gihe kugira ngo mumwakompanye umushikiranganji mushasha. Ngiye ndarangira rero novuga yuko turashikirije ubushikiranganji mu bihe byiza. Burundi n'ubukiri muri bya bihano twari twarahaye ivomo ibihano byaravuyeho ubu turi mu byo twita imigenderanire isanzwe. Tubandanya dukora ku buryo Uburundi bandanya bushinga icumu mu makinga kuko dutoza abarundi mu mashyirahamwe mpuzamakungu abarundi baratorwa igihugu kiratorwa ku by'ukuri nyakubahwa mushikiranganji mubandanyirize ko hanyuma abakozi bazoba hagufi n'abakozi bashoboye hanyuma namwe muzobabere indongozi nziza nk'uko mubizi ubushikiranganji buciyemo. Murakoze. Excellence, comme ce processus est formel, on va assister cette fois-ci à la signature de ce procès verbal. abimenyereye ko bugarika ikoti
Excellent. Merci beaucoup. Moi, j'invite Son Excellence. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet accueil. Merci aussi, chers collègues, pour cet échange assez cordial. Et bien sûr, on l'a dit, je le répète, c'est un honneur pour moi d'hériter de ce département ministériel qui bien sûr vient aussi d'accueillir un autre département. Donc peut-être je m'excuse, j'ai suivi parce qu'on a parlé en français, j'ai embrayé en français. Et abandi bavuze mu Kirundi ngira ngo nagira mvuga mu Kirundi, je sais pas. Ariko rero nagomba ndabashimire mwese les collègues bijeje kubisikanya. Ndashimye cyane, nshimira mukuru w'igihugu yantege uteka kugira ngo nshobore nanje kugira icyo nterereye, ntere kwisemo abakolege bari bageze ko nanje nteri ntamwe nje imbere. Hanyuma icyo nacyo sinogikora jenyene, je peux compter sur la collaboration de mes collègues ici. Benshi abo mbona ndabazi, twarakoranye haba muri East African Community canke ngaha muri Affaires étrangères twarakoranye, ngira ngo n'ubu ntaco buza ko dukorana. Hanyuma j'avais un peu d'espoir, numvise ivyo mon cher ami avuze, mugabo ubu nawe yakumenga kirasukamwo mabisi bishirwa, je suis un peu comment dire voilà. Ariko nta kibazo, igihugu, ubuzima bw'igihugu ni nk'ubuzima bw'umuntu, il y a toujours des hauts et des bas, mais l'essentiel c'est de pouvoir gérer. Tomber c'est pas mauvais, tomber et ne pas se relever c'est ça qui est mauvais. Nibaza yuko nk'uko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu yabivuze, twese hamwe turi kumwe twese birashoboka, umwe wese azozazane sa contribution kugira ngo duteze imbere. Ibibazo navyumvise, mugabo ivyo bibazo turi kumwe tuzobitorera inyishu. Hanyuma navuze ko c'est un honneur mais c'est aussi une charge que j'accepte avec humilité, kandi nibaza yuko avec votre contribution bizokunda tuzobikora. Hanyuma ngira ngo nzoronka akanya ko kuja muri aya madokima bampaye avec les services bazoba bahari, turabe tuvugane, turabe les priorités, hama tugerageze gutera intambwe tuje imbere. Nibaza yuko sinovuga byinshi cyane, ni kuri ndashimye, kandi burya I have a challenge. Challenge ni kuvuga yuko c'est pas aussi facile yo gukorera mu ngata umuntu nk'uyu yarasanzwe afise ubushobozi bwo hejuru. Mon collègue aussi, c'est vrai qu'on nakurikiranye ibikorwa bike bya ministère abiri. Pour les l'EAC, j'étais là où j'étais comme chargé de mission à la présidence, nari point focal de l'EAC. Ahana muri ministère des Affaires étrangères barampa beaucoup de dossiers de coopération pour appuyer. Et donc kuvuga yuko narakurikirana buke. Mugabo urumva uri nyuma hariho peut-être ibyo nzobona ntamenye, ngo bizotuma ko bizosaba ko ngira plus d'effort. Nkuko nabivuze rero ntabwo bafise, ndafise sinzokora jenyene, sinzotamba nirorera. Voilà, exact. Sinzotamba nirorera, ndafise abakolege bazomfasha. Hanyuma je voudrais juste vous rassurer que je suis là pour travailler pour le pays. Namwe ndabasaba ko muzomfasha
kandi ngira ngo benshi muri ministère barazi je suis un peu intransigeant ku bijanye n'akazi. La rigueur que je m'impose, je l'impose aussi aux autres. Aho muzokintungeko bre, muzokintungeko. Hanyuma ibisigaye navyo kuja inama n'ingingo, ngira ngo tuzoroka kanya ko gukoranya abakozi bose ku buryo ikintu cyose kitugoye tushumvikana ko tuganira. Je suis prêt à écouter tout le monde kugira ngo umwe wese agire icyo atanze kugira ngo twavance. Nuko rero nagomba nongenda bashimire cyane Excellence Monsieur le Ministre, Excellence Monsieur le Ministre, namwe mwaronse aka kanya kugira ngo tugire umugirwa. Bien sûr nkuko babivuze mon collègue yabisubiyemwo, ntitwaje hano kunyinyana ngo non twese dukorera igihugu tubisanye mu mahoro, nta kibazo sitongo ry'umuntu. On est là aujourd'hui, demain on n'est plus là, kandi c'est normal. Voilà. Donc je voudrais vraiment vous féliciter, Monsieur le Ministre, et chers collègues. Merci pour tout. On a travaillé ensemble. On a été des collègues, ambassadeurs et ailleurs. Donc, Nibazako, nous, je sollicite votre soutien. Hagize kinzanzanira nzobabaza nzobatelefona cyane nze kubaraba kugira ngo muze muranyereka inzira. Murabizi ko kubungana kose experience ufise yose urakenera kwiga, urakenera ko abandi ari nituzi byose. Donc ubwo nzotumbera ko ari mu conseiller même mu planto aricyo nkeneye kumubaza mbona nta muco mfise, jewe nzomuraba kandi n'abandi namwebwe nababwira ko ngo bigire ko nyene ufise ikintu abaza, ufise ikintu azazaniwe akambaza amatuke kidangira kugira ngo dutere imbere, dutere ntamwe tuje imbere. Nuko rero nagomba nabashimire mwese les journalistes, nimwibaza ko nabibagiye, ndabashimiye ku gikorwa ariko murakora. Monsieur le Ministre yavuze ko mwaba muri disponible, imiryango izoguma yuguruye, muzoze tubatumye ko muzoze hama dufashanye kubaka igihugu cyacu. Nogarukiriza ngaho, ndabashimiye mwese, murakoze, Imana ibaheze.